And because of you, I'll be wonderful. No, 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 go. Little bit smart, wanna do to me. No, 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 go. Oh, Angeli, karibu. Come on. Wirinde. Angeli, wamenye gute kandi ngaho? Jude alikuwa Okay, ndiko ndotukomezwa sinzi ko uza tugasanga urugendo n'ugataka jombo nashizeyo. Okay. ibiganza by'uwanje byaremwe ko kubitana amakuru ariko uyu munsi cyukuri ndabona ngo ndabikora ukudahane bwabigwiza imiseka kuko ndamaze kubona ko bamaze kurengera kandi ndabizi kutamubira kubera cyane mfitanye amabanga menshi tifuza akaduhamo mfite amanoteri yanje nawe turi gusa amafoto nimba ushaka kumubita amafoto yawe agaragara ku kazi ndetse n'umugore no kubimenya. Okay, fine. Basi please ndakwinginze mvira mu cyumba basi umugore wacu nahafaza gusanga ngaho. No, umugore wawe yagiye aho uri hano. Kandi umunsi mperuka kuryamana nawe tukifotoza amavideo amafoto turi gusa no umunsi mperuka gusomana nawe za video na za foto ndacazifise no munsi ndaza kukurungikira imwe muri izo urabukungena twitegerana. No, na foto ndetse na ni video yawe nyine ko ndobikira kandi uze kubintu wikirata kubucece ikindi mfa ofisi y'amakuru amakuru ya mbere nuko umubakanya atawuzi kandi amakuru ya kabiri nuko jana turi kumarana iminsi imwe mu gisagara ca Ngozi. Ibyo birasanzwe rero icyo nshaka je ni kusohoka vanga mvira mu cyumba usohoke please genda. Sohoka ndagusabye madamu wanje araje sinshaka kava gusanga ngaho kandi ndasohoka ariko namusohoka kweli. Okay. No. Please. No. Madame hafaza gusanga ngaho ndagusabye. Please, ndakwinginze.
se siko ntari zuba ryinshi. Uzomenya neza ko wakunze by'ukuri igihe uzokwifuza kuryama itiro ukaribura, igihe uzokwifuza gufungura ariko ifungurwa zikakubihira, igihe uzokwifuza kunezerwa ariko umubabaro n'agahinda bikaganza umutima wawe. Burya igipimo c'ukuri c'urukundo ntabwo kiba gishingiye ku marangamutima uba ufitiye ukunda. Uzomenya neza ko wakunze umuntu vy'ukuri umubabaro uzogira mu gihe wowe uzobukunda azoba yaguhemukiye. Burya urukundo rumeze nka escalier, biba bigoye cyane kuduga. Akenshi iyo urukundo ruriko ruratera imbere inzitizi n'intambamizi ari nyinshi. Iyo uriko uratera imbere mu rukundo uraruha, uhura n'amananiza menshi, ariko mu kumanuka biba vyoroshe cyane. Akantu gato gusa, gato cyane, karashobora gutuma urukundo rwangirika. Biba bigoye cyane kubaka ivyo wubatse imyaka myinshi, ivyo waruhiye igihe kirekire bishobora gusenyuka mu mwanya muto cyane. Urukundo ibanga ryahishijwe abanyabwenge. Iyo umukobwa akunze ahora yibaza ko ari umwe, ariko imbere yiwe hama hari uwa mbere. Mu mitima yacu hari inkingi zibiri zivuga ku rukundo: umubabaro n'umunezero. Iyo winjiye mu mutima w'umuntu ugasanga inkingi y'umunezero iriko uwundi muntu, muri ico gihe uba usigaranye ihitamwo rimwe, inkingi y'umubabaro. Nibwo uba ugiye kumva uburibwe bw'urukundo uko buba bumeze. Ubwo JENITHA yinjiye mu cumba agasanga ibirato vya Bella mu cumba ciwe, nibwo yamenye neza ko hari isano rikomeye cyane riri hagati y'umugabo wiwe kandi na Bella. Uyu munsi JENITHA ari kwibaza ibintu bibiri: ni hehe, ni ryari ibintu nemeye ko bimbako.